turyamanye ubuhiye aha abarundi turabatunzi genda imusonga tizana ikere ziruzuye kabuye ngenda diyama huja hose ziruzuye amakorota ni menshi. Uyu munsi uri hejuru igenekerezo rya 14 Munyonyo 2025 turamutse dusozera umugambi twari twihaye w'imisi 100 wo kuraba ubutunzi igihugu gifise cyane cyane mu bijanye n'ubutare. Uwo mugambi twawihaye kubera dukeneye kuraba ko Uburundi koko bushoboye kuronka uburyo buzotuma dushobora kuja muri ya nzira iroresha Burundi ku gihugu giteye imbere. Birumvikana yuko rero ari umugambi usaba uburyo. Niho rero twigira inama tavuga tuti turabe koko igihugu cy'u Burundi gishobora kwirongera uburyo bukwiye kizokoresha kugira ngo dushike ku gihugu giteye imbere. Kubera iyo mvo rero twaciye dushiraho umugwi ucungera uraba uzunguruka igihugu cyose uraba ibibanza byose bishobora kuba birimwo ubutare bworoshe kwimba, ubutare bworoshe yuko dushobora kubushora hanze. Uwo mugwi rero wari ufise intumbero yo kuraba koko mu Burundi dufise ubutare n'ubwoko bwabwo, hanyuma bongere barabe n'ingene dushobora gukoresha ugwaruka mu gutangura kwimba ubwo butare. Novuga yuko wari uwundi mugambi ingene tugiye gukora dukoresheje ugwaruka. Kubera iki? Nuko twasanze leta yo nyene itegerezwa kugira umugambi wo gutangura kwimba ubutare mu igakoresha abarundi nyene. Abarundi nabo babasha, mukaba muzi yuko ari ugwaruka. Twongera twiyo ntumbero kubera twari dusanzwe turiko turakorana n'umugambi wa ahejeje, umugambi ushoboye ubu gutunganya neza amakoperative yo gwaruka, gushiramo gwaruka mu bikorwa. Noneho rero ko cyari igikorwa gisaba uburyo, nuko umugambi wari usangwa mufise n'uburyo bugenewe ugwaruka. Turavuga tuti rero ko usanze ufise uburyo bugenewe kuvyura imigambi y'ugwaruka aho baza barokoreranira umwe wese yo yungutse agasubiza uwundi akaronka, tuca turabona tuti n'ugwaruka ruriko rurimba ubutare ruriko ruca amahera kandi ayo mahera azobafasha no mu iterambere. Rero barashoboye muri uwo mugambi barashoboye kubona ibibanza 29, no kuvuga ni mu makomine atandukanye n'intara zitandukanye, ibibanza 29 bishoboka yuko twokwimbamwo ubutare. Muri ivyo bibanza 29 ibibanza 13 nivyo tumaze gutangura kwimba neza, kandi murumva ni cyari gikorwa cyoroshe. Hariho kubanza guhatunganya nko guharura kugira ngo ushikire ubwo butare. Murumva yuko vyatwara umwanya utari muto. Rero murumva ko ari ibibanza gushika ubu bishika 16 bitaratangura kwimbwamwo, mugabo biza bizwi aho biri 13 gusa nivyo tumaze gukoreramo. Byaranatumye rero tumenya ubutare dufise mu Burundi. Twasanze ubwo tumaze kubona mu Burundi buriho ubutare burashika 27, ubwoko bw'ubutare 27. Aho harimo inzahabu yonyene iri mu bibanza 119. Novuga turafise uburere 119 bwose burimo inzahabu. Aho naho tumaze kubona, kuko turazi yuko nitwamara kugira uburondezi bwimbitse tuzosanga mu Burundi bwose ari nkuko bwuzuye ubutare. Murumva ko inzahabu zonyene zitwara ahantu hanini cyane. Ubundi butare twabonye ni coltan, cassiterite, wolframite, fer, cuivre, nickel, cobalt, platine, vanadium, titane, lithium, terrar, plomb,
manganese, argent, agate, opale, zircon, beryllium, emeraude, rubis, phosphate, sulfure, quartz, amethyste. Murazi yuko na kaore yoyo iri ahantu henshi cyane. Akasiterite twabonye site zitatu, Ishombo, Busenyi na Shinge. Korta tumaze gutora site imwe ya Rugero. Twavuga muri ivyo bibanza twariko turarondera ugwaruka rukora mugabo bisanzwe Korta hari ibindi bibanza, hari abandi bariko barimbamwo, mugabo twe dufashe mu misi jana twari twihaye ibibanza twakoreyeko. Amethyste ni bibanza bitatu, quartz ni kibanza kimwe cyo mu Gahongore, agate ni kibanza kimwe cy'Ibukemba, hanyuma ubundi butare twashoboye kubona buri ku yandi masita ya 16 ni kasiterite twayibonye ku bibanza bitanu, korota twayibonye ku bibanza bitandatu, wolfram iri kuri site imwe, amethyste ni site zibiri, quartz ni zitatu. Ibi ni bibanza tutarashobora kwimbako. Ibi navuze ubwa mbere naho ni ivyo twatanguye kwimba. Rero turavye umusaruro twarose, ubutare bwamaze kwimbwa kandi ubwo tumaze gushora ni toni 260 za amethyste, itoni 172 za quartz vert, itoni 26 za agate. Hariho n'izindi rero zitarashoka. Turavye neza umusaruro tumaze kuronka, turabona yuko hariho zitarashoka nk'ibiro 180 ya amethyste, 131 vya korta, 182 vya kasiterite, itoni 15 zirega gatoyi za beryllium, n'itoni 6 za agate. Izi ziracari niturazishora mugaza ahejeje kwimbwa. Ubu rero mu bisanzwe turiko turaraba ubutare tumaze gushora burababa imiliyoni 6 n'ibihumbi 834 vy'amadolari y'abanyamerika. Ubwo nibwo twoba tumaze gushora. Urumva rero ubu turiko turaraba neza dusanga muri bwa butare burenga 27 turiko twanababwira, twasanze amasite yose hamwe ari 267. Aho nashizemo bwa butare bwose navuga. Muri ayo masite 237, amasite 247 ariko arimbwa. Muri ayo rero abo bimba twarabonye amakoperative duhenda ngo ariko arimba, kuko hariho nk'amasite 22 batubwira ko atanakimwe batora kandi twe tubona biriyo. No kuvuga ya makoperative yabigenga arashobora ko yaraduhenda kuko murazi ko utari tuzi nivyo twimbura. Hanyuma hariho n'abatigeze rero tutazi nuko bakora ku masite 20. Novuga yuko rero turavye nko kunza habo amasite 119 turabona yuko bimbamwe butare ku buryo ubu bamaze kwimba ubutare bwoba bwababa nk'itoni irenga ko gatoyi bamaze kwimba. Rero tukabona yuko nitwamara kubitunganya neza umusaruro uzoba munini cyane. Ibi rero byaraduhaye icigwa koko dufise umugambi yuko rutangura kwimba koko ubutare. Murumva ko kare kwari nko kwimenyereza turavyo dufise biri hehe. Ubu umwimenyerezo rero w'imisi jana waheze kuko nije navyikurikiranira. Ubu rero bizoca bikurikiranwa no mushikiranganje rero bije ubushikiranganje bubijejwe kugira babandanirize ko mugajewe kwari kugira ngo ndabe neza ibishoboka n'ibidashoboka tubone n'ingorane. Muri izo ngorane rero twarabonye yuko ubwa mbere nta bushakashatsi buraba kubijanye n'ubutare. Ubushakashatsi bukwiye turabubona ko buhari muga nta wuzi ngo bungana gute
bufise agaciro kahe kiretse nikere y'umusongati niyo bamaze kwerekana yuko yo bifise agaciro k'amamiliyaridi 208 y'amadolari y'abanyamerika ijya y'umusongati gusa mugarero aho umusongati ntihari nikere gusa harimwo na vanadium harimwo fer harimwo platine izo zose rero murazi yuko nka platine yari ubutare buzimvye cyane fer nayo nyene murazi kwirondegwa cyane murumve umusongati habitse ubutunzi bunini bw'igihugu mugabo nta ahandi twasanze ntituramenya ngo dufise ibingana gute kugira tuce tumenya n'agaciro kavyo muruca mwumva yuko rero tugifise igikogwa ubugira kabiri twarasanze abantu basa nabihagiye ico gisata cy'ubutare abo bantu bihagiye rero bahori bobo bafata yuko amatongo baragiye baragura amatongo bagaca bahita ngo ubwo butare ni gwabo bizwi neza yuko mu mategeko ibwirizwa rigenga ubutare riravuga neza yuko wewe ugaba isi ndimwa ntugaba ubutare abo bantu rero basa nabahihagiye tuhashitse baraje bavuga ngo ni wanje nuko twari dufise amategeko nyene tuca tubereka tuti twereke uruhusha warose mugabo hariho abagumye batugora bafise n'ama speculation abo rero batugoye harate nigenda shiraho uwundi mugwi w'inguvu ujejwe kuraba abantu bose ariko baratwononera badutobera mu gisata cy'ubutare kuko nkuko nari nabivuze tukibona ubutare bw'imurehe nabivuze yuko amadayimoni yabonye uburundi bugira buduge buburose ibintu vyiza amadayimoni hari abantu haca yinjiramwe ubwo nyene bagatangura kugwanya umugambi hari habashatse rero kugwanya abo bavuga ngo ni wanje gushika rero aho ngira abayobozi bishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje w'intwaro hagati baragira umugwi kugira bakurikirane kandi rero twaciye dufata n'ubundi butare bwibwe abantu babwimba atanu ruhusha bafise bitanazwi barabunyegeje ari bamwe bahora babushora tutabizi none naho rero uwo mugwi nawo warakoze n'uburi kukivi uko tuguma turondera umuntu wese agomba kudutera akajagari muri uyu mugambi wo kwimba ubutare umuntu azodutobera amenye yuko amategeko aratunganije neza aranategekanya n'ingene ibihano bitegekanijwe nico ituma rero nazanye uwo mugwi kugira ngo ufashe kugira abo bantu bariko bashaka gutoba uwo mugambi bateshwe bate hanyuma ikindi twabonye cyadugoye ahantu turiko twimba nk'ubutare hariho ubutare barinda kuronga n'amazi kugira butore izo za kasiterite izo za titane za koruta hari aho rero twasanze ari ku misozi atamazi ariyo ariko twaragerageje mu Kirundo kuri Shinge na Rugero amazi yaramaze gushikayo ikarusi ishombo naho nyene amazi nibaza ko aza ari mu gushikaho kugira ngo bashobore koroherwa bariko baratunganya ubwo butare kuko butegereza gutunganywa hanyuma hari n'ikindi rero twarabiga ubwo gwaruka gwariko ruriga rero no kuvuga yuko umuvuduko wo mwimbu wa mutoyi mbere hari haho twategerejwe kuzana urundi gwaruka tukuye mu zindi ntara kugira ruze kumenyereza ugwaruka rwo mu zindi ntara ikindi twabonye umusaruro uriho umwimbu uriho mugabo nituratangura kuronka ivyuma bikwiye byo kwimba kuko murabona uwo musaruro wose twawukoresheje amaboko nimwiyumvire rero umunsi tuzoturiko dukoresha amashini ubu rero murumva yuko tutari dufise ibikwiye ariko ubu turiko turavyiyumvira amahera uko azarinjira niko tugura ayo mamashini ico naco kiri mu vyatugoye ubu rero ico tubona twamaze kubona yuko umugambi ushoboka twamaze kubona ko Burundi bushaka kwimba ubutare ubu n'abahora bakekeranya babibonye neza ko Burundi bwuzuye ubutare hose nakaryo rero kuko ubu uturondera abahinga babunyoye kugira baze gukora ubushakashatsi kubijanye n'ubutare hose tumenye ubutare dufise n'agaciro kabwo kuko nivyo bizotuma nababandi rero babagwiza tunga bo mu bihugu byo hanze baza turamaze kuronka abavuga bati baze no gufasha kugira ngo tugire ubwo bushakashatsi tukaba twizeye yuko bizogenda neza ikintu rero twosaba
nuko abantu bose bari mu gisata cy'ubutare icambere bakunda igihugu kuko muravye umwimbo dufise imyaka n'imyaka yariheze bimba ubutare tukaba tutari bwigere tubona tuti mbega hashoka ubungana gute mugabo minsi jana nk'ubu duciye tubibona no kuvuga yuko ari ibintu twakora n'amaboko turakeneye rero abantu bakunda igihugu avuga ati uburundi ngiyanerekane ko nabo bwashoye gushora rero ayo makoperative yabikorera ivyabo nta munumwe babujije yuko bashobora kuja muri ico gisata mugabo bazana agatima gukunda igihugu iyo bashoye berekane ko bashoye biboneke kuko ari gihe duhora tumaramara ugiye wumva nko mu bihugu byo hanze bavuga ngo Burundi ngo bwarashoye ngo ubutare ukayoberwa ninde yabushoye yashoye bungana gute kugira ngo turabe ko amahera yazanye byari bigoye rero turasaba yuko hobaho uwo mutima wo gukunda igihugu kugira ngo twese twubake Burundi amahera tuyarondere tugana yambono kazoza y'ibihumbi 2060 igihugu giteye imbere hanyuma ikindi twobasaba nuko bokorera ahabona turazi yuko ntituri mu bihugu byinshi byatanguye kwimba ubutare kandi tubikorera habona abenshi bakorera mu gifungu mu gatwe y'icyifuzo cyacu dushaka ko ubutare bwose buzokwimbwa kandi bugashoka habona umuntu rero ari muri ico gisata wese abimenye yuko ibyo gukorera mu rufuri twabivuyemo kandi bihano birategekanije ku muntu wese azoja ku ruhande dukeneye yuko ubutare tubwimba ku mugaragaro tukabushora no ku mugaragaro hanyuma ikindi naco nuko abarundi twese igisata twagira gwacu ni ubutunzi bw'abarundi bose naho hoba mu ntari Imana yahaye ubutunzi abarundi ibushira muri iyo ntara ibushira muri irya tongo ryo kwanaka rero nico gituma abarundi twese twokora dushize hamwe nababwiye kubera igihugu cy'u Burundi ntituragira ubushakashatsi bukwiye kugira ngo tugire abagwiza tunga tutarakora n'ubushakashatsi bukwiye biragoye no gukora amasezerano yo kwimba ubutare nico gituma twafashe ko leta y'u Burundi mu kurindira ko tumenya ibyo dufise nayo iyo yimba kuko n'umurima wayo leta rero murazi leta n'abarundi bose miliyoni 12 uko zingana no kuvuga yuko tuvuze ngo leta iri kwirimba n'abarundi bimba ntagire uzosubira kuvuga ngo n'amakoperative ya payeje n'abarundi bariko bimba kwizina rya leta yatumye abarundi bose nico gituma rero bitarabugwaruka n'abandi bose birabaraba n'andi makoperative yaraba mbere hari aho tumaze kubona ubutare busanzaye dushobora no kwiyumvira yuko umunsi umwe tuzobwira umwene gihugu tutuzanye ikiro tuguhaya kugira ngo nk'ubu ufise munsi y'urugiwe hariho usanga ufise munsi y'urugiwe tuba tuzi ko buhari hagiye tukavuga tuti uzokwimba azanye tuzomuha amahera naya kuko abarundi bategerezwa gutunga nyene nabo nyene muri ubwo butare abazoba babikozemo rero ntihagire uzosubira kuvuga ngo n'amakoperative ya payeje ariko arimba ubutare ni leta iri kwirimba ubutare hanyuma ikoresha abarundi igihe tuzoba twajeje ubushakashatsi tukamenya rero ingene bungana niho bizoshoboka ko hashobora kuba amasezerano nagiye yandi makoperative turiko turaraba uba amakoperative afise amasezerano nabiri yonyene ni Sotrevo niyo masosiyete Sotrevo na societe Sonarek nizo zibiri tuvuga ko zifise amasezerano abandi kubera ari abarundi twavuze tuti nibimbire ku mugaragaro hanyuma leta izobaha amahera bikwiranye igikuru nuko ayo mahera yinjira mu gihugu cy'u Burundi abo bandi rero no bahamagarira nabo bihute kuko hagahera igihe bataraza kwiyandikisha ngo tugiranire amasezerano meza ameze kujya twayagize ya Sotrevo na Sonarek birumvikana yuko tuzohava biba ngombwa ko tubahagarika ariko ndakenguruka ndabona yuko ari bariko barabishiramo inguvu ndavye nkuno musi aho twagiye kuraba imabayi turabona ko bariko babishiramwe inguvu nko mu gucukura inzahabu twabonye ko babishiramwe inguvu twarabonye igihe twagenda mu Kirundo hariya Bugabira twarabonye yuko abantu bamaze kuzana ama mashini ku nzahabu ugiye imuyinga ugiye muri commune Butihinda
naho nyene bariko barimba inzahabu nukuva turamaze kubona nk'ibibanza bitatu koko arabimvye b'inzahabu kandi nk'umuntu atubwiye gushika ubu atamashini turakoresha ugasanga arashobora mu kwezi akaronka ibiro bingahe by'inzahabu murumva yuko mu minsi iza bishobora kugenda neza nico gituma nabo nyene ntawe baciye inkokora mugabo dutegerezwa kugiranira amasezerano hamwe tuvuga tuti mbega twimbuye umwimbu wewe ku nguvu zawe wazanye uzotwara ibingana gute hanyuma igihugu naco kizotwara ibingana gute murumva ko ari amasezerano hagati y'abarundi abantu kuko twese turabarundi turiko twimba dushora tuzana mu Burundi rero no tera intege abimba ubutare bose batangure guhiga uburyo bukwiye turonke amamashini yimba turonke n'ibindi bikoresho kugira ngo umwimbu ugwire turashima cyane iryo shirahamwe Sotrevo n'ishirahamwe Sonarek baramaze gutuma kwa amamashini ari mu nzira kuko nko baratwizeza yuko nka Sonarek nka Sotrevo na Sonarek nk'imashini zishitse iratubwira yuko ku munsi n'imiburi tworonka nk'itoni nka 50 ku munsi muca mwumva nko mu mwaka twoba turose itoni zingana iki urumva ko Burundi bushobora kogorora tugiye muri uwo mugambi rero uno munsi je kwara kubamenyesha yuko igikorwa nihaye uti wo kuyamanota angana gute jewe ndabona ko namenye narabishoboye kuko mu minsi ijana ngafata ibikorwa byo kuja mu butare ngafata n'ibikorwa narisanganywe bindi bigashoboka ko dushobora gukora tugashika kuri uyu musaruro ni vyiza cyane tukaba rero turemesha abarundi ntibaze barumviriza nk'umuntu azoyafashwe najya madayimoni kuko abamadayimoni bazokwamaho kugira bace inkokora abarundi je ndabateye intege Uburundi buratunze kuko ufise umutaho ubutunze dufise abarundi b'incabwenge bagiye kuja ku kivi dufise igihugu gitunze vyose nta na kimwe tubuze mu minsi z'intumbero dufise nuko ayo mahera turiko dushora ubututahinguye nuko tuzoyakoresha mu kugura mu mashini natwe dutangure guhingura ubwa mbere tuzobanza dushore ico bita produit semi fini tuvuge tuti dushoye koruta 100%, dushoye titane 100%, hanyuma tugira amahinguriro nka cuivre no baremesha cuivre na cobalt turiko turakora ibishoboka byose kugira ngo turabe ko nayo twotangura kuyihingura neza dushore produit semi fini turabibona ko bishoboka intambwe rero yanyuma izokurikira duca tuvuga tuti mbega iyo cuivre dushora iva mwiki ico kintu ntitwagikora akaba arico tuzoshora niho twasanze mu Burundi birashoboka ko mu Burundi tudashobora gukura hanze ikintu na kimwe dukeneye amabati biva mu cuma ari iyo miduga twoyikorera nga mu Burundi tugashora imiduga ari amabati twoshora amabati ari ikintu cyose gikozwe mu cuma igikozwe muri cuivre igikozwe muri cobalt igikozwe muri tererale twoshobora kubihingurira nga mugabo ikintu kigenda ku ntambwe ubu dutangura gushora kugira ngo turonke umutahe wo kubandanya dukora ibindi kuko ndazi yuko ari abantu bashobora kudutwenga ngo kubera iki ngo mutabishoye mwabihejeje turiko turondera umutahe aho nyene kandi je ndashima ibi byose tuba tuvyivira kubera atafashanya tukironka iva hanze iyo twari kwimfashanya hagiye twari kuguma duhumirije none Imana yarabonye ko twajabutse Yorodani dukwiye kurya ivyamwa by'igihugu cyacu ubu rero abarundi ni bareme ahubwo tuve hasi twese ntagira umuntu asigara atakintu akoze gishobora gutuma abona umwimbo wiwe